Bagabo reka ndabereka ingene muteka aya mandazi igice ca kabiri ndakubwiza ukuri. Aya mandazi araryoshe nukuri urasika ku musaraba. Ni yamwe nyene urya ugahaga. Niyi ni na business ideas. Utangura ugasira maragarine muri safuriya. Hari uwigeze kumbaza ngo mbega udafise maragarine ukoresha iki? Ndakubwiza ukuri ufata amavuta ya olive asanzwe ukubite mu safuriya ucusuka kwayo mata. Amata nayo yazimvye kubi ino muri Norvege. Leta igomba kudusahura sindokubesha. Ndakubwiza ukuri kandi ntibambwiye ngo ndaberekane n'iyi company yakora. Ndakubwiza ukuri ntibandishe mugabo zewe nta mutima mubi mfise bagabo nk'abantu ntavuze. Bari kuvuga ngo tuzopfa. Reka ndakubwiza ukuri nta muntu atazopfa ari munsi y'izuba. Usiremwo ako ka essence ka vanilla ugafise ukororezemwo imwe zibiri kuko karamota gose. Ususukamwo amazi akanye uko nyene kugira amazi ntabasushe gose. Wumvirize ko amazi arakazuyazi ususukamwo umusimburo. Barambwiye ingene ndarivuga mu Kirundi muga ndagibagiye mumbabarire. Nkoreseza ikinyarwanda kandi ikinyarwanda naco kiraryoshe ndakunda kucumva. Ndakunda abakobwa baho ukuntu bavuga neza bitonze hamuvange neza rero neza neza uko nyene witonde. Ndazi ko taho turi kuza ufata ikiro cyose c'ifarini usukemo ngaho muri iyo base. Ndakubwiza ukuri ibi bintu kweri mu vyitondere biraryoha kandi iyi ni nka business ideas. Ufase rero kaka kademon usiremo nakantu kamotesa mu cayi muga ntabwo ari ihiriki mukagugurinze muraza kubibona ivyo. Ndakubwiza ukuri usukemwo isukari. Tugomba ko amandazi asosa. Udafise isukari urumva amandazi uce wibagira nta bindi uzamwo. Bagabo usukemwo naka kavanila usiramo nyene bikeyi kugira biza kumota neza ibitumbura. Tugomba biryohe nyene urasiramo nyene akatari gake mugabo atari kenshi gose duke nkuko ubona ndagize. Nako kuvyimvya mugabo akakenukeneye duke tubaho duke nkutwo akayike gatoyi usuke kuko nyene hejuru. Nako kuvyimvya bakita ngo ni ifu yo nyene yo kuvyimvya usuke nkuko nyene. Hama rero ufata amagi 4 uyameneremwo ngaho muri ako ka box muri ako gasahani hama uyakoroga rero. Intuze ye yamata ntabwo ari kuziko ari kuruhuka kugira irya maragarine na wa musimburo na yamata yabe yari guma kazuyazi. Ntabwo ukeneye kuyasiramwo asushe gose. Agomba kuba kazuyazi nyene hamusiramwo urutoke nyene udasha kandi ntiwumve gukanye na hene. Hamuvange ya magi yawe. Bagabo uheze kuvanga uyasire ngaho ku ruhande. Ucufata rero bimwe wagira ya farini na twa tuntu n'isukari byose na vya birungo ubivange buke. Mwebwe mukunda kwihuta nka Eva ni mukoresha umwanya wawe ubivanga neza ko nyene kugira nyene bivangane neza. Isukari n'intuzeye bivangane uko nyene ubibona. Witonde ntaho turi kuza. Wateguye gukora amandazi witonde wicare hasi neza. Hama rero ugira uko nyene urabe ko vyavanganye neza ata ahantu nyene bigenda bisumbanye nyene kuvanga uko nyene mubona ndi gukora. Ukoresha amaboko Imana yaguhaye. Hari abatagomba gukoresha amaboko yabo ntibazi ko ariho vyose biri. Ayo maboko Imana yaguhaye ngo yakoreshe. Hama rero ucugira ikintu uze hagati usukemwo igice ca ya mata. Igice ntugire yose. Hama rero ucuvanga neza buke rero. Uno munsi ntabwo tugira igipondo coroshe. Tugomba kugira igipondo kigumye. Ndabibereka. Aya masiporo uri kugira y'amaboko ndakubwiza ukuri. Ubu rero ngo ndabereka ingene usiramwo ya magi. Ubusize ndarayibagiye kuyabereka ku ifoto. Nuko nyene uhengera wafyonze buke
buke ukazusiramwo yamaga ukazubandanya ufyondagura. Bagabo ukavanga neza witonde. Baga ibintu vyiza vyose biryoshe bitwara umwanya. Sinzi umuntu yabigisize ibintu binyaruka muri iki gihe nk'ivya TikTok. Ivya TikTok biranyaruka sindokubesha. Uva ku video ugenda kuyindi ata hantu uri gushika ndakubwiza ukuri. Mugabe uvyitondere. Ushaka gusika ahantu nugende buke buke witonde kandi nihurambira no mu gihugu. Nuko nyene bigenda. None ndabatera inkuru. Ubandanye rero ufyonda. Ubonye igipondo rero cyaba coroshe gose ufatira indi farine usiremo. Ndabikwereka ngaho imbere. Itonde witonde wicare neza uruhuke. Ahubwo uze gufata akayi wicare unwe nakubwiza ukuri. Kuko ibi bintu bitangaza turi gukora bisaba umwanya. Ndakubwiza ukuri. Kandi naye wize kuyakora woza kuyadandaza ku wundi muntu ukaronka amafaranga. Erega kuri yica natwiga gutera imbere. Ngomba ko mutera imbere nanze nkatera imbere. Urafyonda nyene guko nyene ubibona ku ifoto. Ndaha ndarimaze no kuruha. Ndakumvise ngomba kugisira hasi ngo ndagefyondere hasi. Mugabo nta kibazo turabandanya. Bagabo ufyonde neza. Ndaza ku masiporo ndayaronkera ngaha. Udakoze nta ivyo vyo ndabizi. Kuva nkiri muto kuva ndi umwana ndarinzi ico ikintu uri uno munsi nico ciwawe. Sindaza kurondera ibitandeba nka Eva. Ndakubwiza ukuri. Bagareka tubandanye murabona uku niko rero tugomba ko kimera. Urafyonda neza neza uko nyene ukaduze nyene ukabona ko cabaye igipondo ciza. Kimaze kumera uko ucugumizamwo ngaho nyene uko nyene bagahonde kucitegeza neza ndabe ko cagize neza. Hama rero ucusirako umurumyo urindire amasaha 3-4 wewe uko ubishatse usira ngaho. Hama cha dobolinze rero muri size uca rero kwikurako ngaho ukaca nyene ugifyonda. Urabona ko igipondo kimeze neza. Aho hari haheze amasaha 4 ntaragikora ko nyene ndaziye mu twanze ndasohoka ndagaruka. Bagabaho hantu ndahogeze neza muko mutangura kugira ibi bintu. Mwebwe mw'abantu mutagira isuku mugomba ibintu byose ngo binyaruke. Aho hantu ndahogeze hama ndasira ku intuzi ico gipondo ngomba suke kwirindi farini kugira nyene tugira ibintu bizima. Nuko bigira nukuri. Bagabo ibintu biroroshe. Hama rero ukenera intambi n'amavuta makeyi n'intuze nakiye kintu cyo gufyondesa nyene kugira usyenyura uko bishaka. Ndabibereka ngaho imbere ni mwitonde. Bagabo ufyondagure neza neza uko nukuri. Witonde nukuri neza bigenda neza. Ivyitonze bijya binoze. Hama rero ufate rero intambi ukatemwa igice gitoyi nyene. Kuko ntabwo twokora byose icyarimwe. Ugenda ukatagura gato gato ugira. Reka ndakwereke. Ucufyonda rero ukakora nako gatoyi. Murabibona uko nyene tugomba amandazi yiyubashe. Ugaca rero ugenda usyenyura uko. Uhindukiza usyenyura uko. Naho wobikorera kwibuyi bimeze neza wogeze nta kibazo ndaze muri Afrika ku buryo bugorana. Rero cufata rero ukate buto nkuko ndabikwereka ukuntu uyakata. Wowe ushatse ukundi uyakata nta kibazo kira kintu cyose kiragenda. Ubwo buryo ufise abari bukoresha. Hama rero nca nkatamwe uko ndabonye nk'igitangura ndagize manini gose mugabo uko ngenda ngira ikindi gipondo nza ndahindura. Bagabo ukaca rero ukura wahezeze kuyisyenyura wayigize ucuyisira ku tuntu ze utufuduke nyene kugira ntimatire ku ntuze ye ku hasi. Uko nyene ukabandanya ugira uko. Hama rero ukazisira nyene zose wageze ukazisira ku intuze ku gasahani kwibase nyene ukagenda nyene wuzuza igipondo ngaho ocari indari nsigaze ca kabiri naco urabona ko kikiriyo. Hama ukabandanya ugakata kandi gatoyi ukongera ukabandanya. Bagabo uko nyene hama rero ugahindukiza ukazura kata nyene utuntuze
utuntu nyene twiyubashe nyene wewe ufise ukundi kuntu dukata nta kibazo n'utuzewe turashoboke ego ukatamo nka 4-5 ugaca ugenda nyene utandukanye nyene kugira nyene uze kuronka ingene uyakaranga yameze neza nuko nyene ubikora ego ni munyagire rero mu makomentare muri hehe muri kurebera muri he muri Burundi muri Kigali muri ibi bihugu vyo hanze ebaga ndagomba kumenyana namwe jewe nditwa Janine Dusabe nkaba nturuka mu Burundi mugabo nkaba ntuye muri Norvege ego ndahamaze igihe kitari gito ndarize umwuga wo guteka ebagabo kandi nkongera ndiga umwuga wo kuvura nkora ku bitaro mugo ubu nsigaye nkora online nkuko mubona nkaba mfise nyene n'aka business kanze nkorera kuri online ushaka ko ndabigufashamo navyo ndabishoboye unyandikira mu makomentare mumbwire uko rero niko rero uyakatagura nyene mato canke manini bivana n'ivyo ushatse ni size wo usaka hama rero aho ico cyari kigize kabiri murabona yo ndatanguriye ko yari yamaze kuvyimba ko kunini hama ukatususa amavuta yawe rero ukagenda uterera muko nyene ebaga ibi bintu biroroshe yamandaza aroroshe mugabo atwara umwanya ni ibintu rero umanza kwitondera mugabo mubone kwa kari nk'aka business idea wize guteka nk'aya mandazi yo gusikana ahantu nawe we wovuga ati ukaza abantu bakagushorera nawe ukaronka amafaranga uko niko biguye kugenda ikintu wize cyose kigufasha mu buzima gutera imbere ego reka rero dutera imbere twese ni mumpaka like n'aka comment mubikunda mubona ko ibi ndakoze ari bizima bitagoye namwebwe mwobishoboraho muri ni mumpaka like n'aka comment ndadukunda gose ndakunda ko munyagira no kunyagira mu makomentare ndakubwiza ukuri hari wigeze kumbaza ngo komentare ni iki nako ka box ko kwandikamo ego unyandikire undamuca ntituvuga ibintu bipfuye mu mutwe twandike neza twubahane ego n'ivy'Imana idusaba ndakubwiza ukuri hama rero witonde aya mandazi rero atwara akanya kubera ugenda uhindura kandi urakarangamwa agasha ukongera ugasubizamwo ayandi ndakubwiza ukuri muga ibi bintu biroroshe n'ukuri uvyize ukabimenya kwera aya mandazi yo gufasha mu kazoza ego iki rero ni igice cya kabiri cy'amandazi nkoze hari hayindigeze gukora ugiye kuri profile yanze urayabona ego nambwara amandazi n'amabenyi aya rero niyo mandazi ego mugabo ndapfugiye kuvugira mu rusange kuko ni familie y'amandazi ego sawa ego nukuri ni munyakire neza ndakunda mwebwe mu commentinga mu likinga mukayigaburira n'abandi kugira ubu bumenyi ntimubwigumizemwo burya iyo ugabuye ikintu nawe we kirakunezera kuko uwo muntu nawe ubu mwunguye mu kindi kintu nawe atarazi ego muzi kuyateka hari ukunda abaswahili bashobora guteka amandazi bayagize nk'uku ukatususa isukari ku ruhande hama rero isukari ntibe brown mugika igasha neza nyene ikaba mazi hama rero imaze kumera nk'iyihoze gatoyi ukayisuka ko ku mandazi mugabo zewe ndasezemwe agasukari gahagize ibi ntavyo nkeneye gukora byo kususa isukari ngo nze kuyisuka ko hejuru ndobibere ku wundi munsi nta kibazo reka tumanze tugire naya aya nayo araryoshe ku cayi ku gahawa nyene iyo ebaga umvise mu nkama uri weekend nko kuwa Mungu canke kuwa gatandatu ushaka akantu karyoshe ebaga yamandaze kweri urashobora no kurara wa pondo y'igipondo kira karara hamukaya karanga mu gatondo ku munsi ukwirikira navyo birashoboka ibi bintu n'ukuri ni vyiza biragenda hama rero abagabo kayakura mwenye numaze kubona ko yameze gusha witonde ntushe kuko amavuta arashushe ego witonde ntushe ego ukora ibintu bizima na Adama kugumira ruhande ndakubwiza ukuri ntidukore bijya vya Adamu na Eva bakoze barihuta bava muri paradise atabuzima bari
ahiye. Ego burya kw'isi no kurya no kubaho neza nivyo dukeneye. Murabona ayo mandazi ngene asa neza, murabona kweri baka nzorya mpere nsaduke ndakubwiza ukuri. Reka rero tubandanye aho ndaye ndasizemwo n'ayandi kugira ayabarasha nayo yandi abarasha. Baka nuko ndabikora nukuri kweri. Baka ndeka ndabereka imbere ngaho ingene ubigira vyose neza, ukabitegura neza, ukagenda ukora nyene makema kuko ubishoboye. Nuku mwihangane singomba kubarambira, mugabo nukuri ibi bintu vyize wobimenya kandi ni ibintu nyene biryoroshe gukora. Murabona ko ntakoresheje ibintu vyinshi, ni farini, isukari, akarya kantu kamotesha, akavanira kipoda, akantu gavyimbye nyene kipoda, n'akantu uze musimburo nyene uburyo basira mu mukate nyene. Ego hama n'amata n'amagi. Ibi nivyo nyene ukeneye. Udafise amagi urumva ucukoresha ikindi ntabwo amagi ntabwo ari impaka, mugabo amagi nayo araryosha, aragira amandazi aboneke neza abe nyene afise akanovere, nawe uravyumva. Aho yamaze kugira aka gakala aba yahiye, uca rero ukuramwo nyene bukebuke mu mavuta ugasiramwo ayandi. Tugomba ko yasa neza amandazi. Iyo amandazi adahiye ntabwo nyene uryoherwa. Tugomba gira aka brown color, aka color ke nyene kugira yashe neza indani imbere. Ego nukuri ni munyagire muri mu gihugu cyahe mubahehe nguma ndabibaza nyene kugira tumenyane ndakubwiza ukuri. Naka ka business kanze nkora turi mu bihugu 180. Ego urumva aho uri hose turashobora gukorana kandi ama business yacu akabandanya. Burya ama online business ari kwinshi. Wowe urashobora kuba ufise product ukayamamaza muri social media, hama rero ukaronka abagenzi, ukaronka aba followers. Benshi rero jewe dukorana duhurira nyene ngaha kuri online, nkabafasha ingene batangura, hari abamaze gutangura, hari abakirindiriye gutangura. Nuko tugenda dufashanya nuko tugomba gutera imbere muri iki gihe, gutera imbere. Je rero ndakunda umugenzi wanze, umuntu rero nyene mbona ko nawe atera imbere, biranezera. Nkunda gufasha, nta mutima mubi mfise wo kutagomba gufasha uyundi muntu. Jewe mfise uburyo ndagufasha, mfise n'umwanya ndagufasha. Nunyandikire muri commentare ugomba ko ndagufasha. Hariho abantu benshi banyandikiye, kubera mwabaye benshi nza ndishura bake uwo munsi abo nsoboye. Kandi mwihangane ntari kubishura, mwihangane nukuri ndobasikira. Ego hariho abo mpinomero babonye ntabishuye bakaca batangura kuntuka. Ndakubwiza ukuri, wihanganye uzosikirwa na Yesu. Abamusaba bose gukira ntabwo yafasha bose. Hariho n'abagira umwete bakaza kumukora ko nyene bakamukora ku mpuzu kandi bagakira. Rero uzi urakwirikiza n'ivyo ndi gukora kuri iyi chana, nawe uzuratahura kubandanya. Murabona ya mandazi, murabona iki gipondo, ndakubwiza ukuri, murabona ya mandazi ateye ubwoba, ryose no kuryoha. Mukama w'ikigongwe ndorya nzike ku musaraba, ndakubwiza ukuri. Raba ingene yaryoshe ya mandazi, urabibona neza. Yararyoshe. Sheri yaziye kuyarya ntaranaheza. Ndakubwiza ukuri, ndabakunda. Mukunda ama video yanze, mu liking kandi mu follow me kuri YouTube. Ndafise ichana ya YouTube, muravye kuri profile yanze iriho. Kandi mwebwe mugomba gutangura ama business ngaho hejuru ama video 3 arabereka ingene mutangura. Mugira umunsi mwiza, murakoze.